Izo ni indirimbo zaranze ugutazira Imana mu masengesho yo kuw'Imana igenekerezo ya 6 Munyonyo uno mwaka mw'ishengero rya Methodiste ini Paruwase Kabanga, aho umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera asanzwe aserukira iryo shengero imbere y'amategeko mu Burundi, ari kumwe n'icegera ciwe ca kabiri nyakubahwa Cyriaque Shimirimana yifadikanije n'abakristo b'iryo shengero muri ayo masengesho. Mu nyigisho yashikirije, Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yatumiriye abo bakristo guhinduka no gukora ivy'Imana bagombako. Yabahanuye kandi kwezwa, kwihana, kugira imbabazi no kurangwa n'ibikorwa vyiza. Umukuru w'inama nkenguzamateka akaba yaremereye ishure shingiro ya Vyizigiro iri mu bigo vy'iyo paruwase nyene ingabire y'intebe 30 z'abanyeshure n'isima.